ivyo abandi bakwiyumvirako ntibiguce intege, ntutume bigusubiza inyuma, ntutume bigusubiza hasi. Uko bavuga aba ari kurushaho gukora, uko bavuga aba ari kurushaho kwiga, uko bavuga aba ari kurushaho gusenga, aba ari kurushaho kongera kugerageza gutera iyindi ntambwe. Umunsi umwe indoto zawe nawe zizaba ukuri. Hari umunsi uzogera ukahindukira inyuma ukaraba iyo wavuye, ukitegereza ukavuga ati narahatanye, narakoze, uyu munsi ndi kuco nasengeye, ndi kuco nipfuje. Sinzi ico bizosaba kugira ngo bigereho, sinzi igihe bizofata, sinzi ingufu bizotwara, sinzi amasengesho uzosenga, ariko ubeho wizeye yuko umunsi umwe igihe kimwe nushishikara nukomeza uzabigeraho, uzabigeraho. Igihe kimwe nawe uzashika hamwe wipfuzaga, uzashika hamwe washakaga, uzashika hahandi wabona abandi bicaye ukavuga ati nanjye nzohicara gute. Nawe igihe kizogera. Komeza urugendo kandi byose biracashoboka. Nimba umutima wawe ugitera, ugikora ku mutima ukumva uratera, menya yuko hakiriho amahirwe. Nturindire kumva yuko uhuza n'abantu kugira ngo ukore ibintu abantu bose bishimiye, ariko menya ko Imana yakuremye hari icyo yashyize mu buzima bwawe. Menya yuko Imana yakuremye ari yizi icyo yakuremeye, kandi nawe ubwawe ryajwi rikwagiriza mu mutima, wamuriro uguturira mu mutima ushaka gukora ikintu ari ugusunika, menya yuko ari ubuzi. Buriya mu buzima buri muntu wese afise icyo yaremewe, kandi nta numwe abamwegereye akizi. Niyo mpamvu badashobora gutahura ico wewe ukora canke ico uriko urakora. Ubuzima bumeze nk'umuntu yambaye guteri, wewe aba ariko atamba umuziki mukabona azunze umutwe utazi ico ariko aratamba. Niko n'ubuzima bumeze, niko n'indoto y'umuntu imeze. Rero tamba umuziki wawe, nta numwe azoshobora kugutahura kugeza umunsi rijyajwi rizosohoka rikaja ahagaragara. Nimba aka kanya rero uhangayikishijwe n'ivyo abantu bakwiyumvirako kuvyo uriko urakora canke kuvyo abantu bavuga bivanye n'ukuri kuritwara muri iyi minsi, menya ko ataho uzobasha gushika, ataho uzoshika, kuko ico uzokora icyo ari cyo cyose muri ubu buzima hazokwama hariho abantu bagipinga, hazokwama hariho abantu bavuga ngo ntiyarakwiye gukora kiriya kintu. Ariko menya ko ubuzima bwawe buri mu biganza vyawe n'Imana. Ni wewe wo guhaguruka ugakora. Imana yaguhaye ubwenge, Imana yaguhaye impano, Imana yagushizemo ikintu runaka. Gikoreshe, kuko umunezero wawe aho niho uhagaze, umunezero wawe aho niho uri. Iyizere, wizere n'inguvu wibonamo, yizere, wongere wizere yuko vyose bishoboka, kuko n'ababigezeho n'abinyama n'amaraso. Nawe uri umuntu wabishobora, wabikora. Ariko nimba ukicita ku majwi y'abantu, nimba ukicita ku majambo y'abantu, menya ko hakiriho urugendo rurerure ukwiye gufata. Fata ingingo y'ubuzima bwawe utaravye ngo banaka bavuga iki, kuko niwe uzi ico ushaka mu buzima, niwe uzi ico wipfuza. Ca gihe uryamye uri wenyene, ryajwi rikubwira, za ndoto ubona mu nzozi zawe, vya vyiyumviro ufise, ni ubizi wenyene. Niyo mpamvu mu gufata ingingo udakwiye kuraba uwo ari we wese. Sinkubwiye ngo uce ufata ibintu vyose ubikore mu kajagari, ariko nubwo uzogenda guhanuza abantu, genda uhanuza abantu, ariko nihagira gufata ingingo yo gukora ikintu kanaka, uze wicare wiyumvire wowe ubwawe, hamufata ingingo y'ubuzima bwawe. Gera ahantu uvuge ngo ndarambiwe kuba muri ubwo buzima. Gera ahantu uvuge ngo sinshaka gukomeza kubaho gutya, kuko ibi sivyo naremewe. Abantu baragusuzugura ko yatacu ufise, abantu baragusuzugura kubera bakurihira amafatira mwamwe, ariko gera ahantu uvuge ngo birahagije. Urarengeye kuja muri restaurant baguha menu ukaraba ivyo kurya biryoshe, ariko ukabana nta mafaranga ufise, ituhindura page kugira ngo urabe ivyo ushobora kuriha. Urarengeye kwipfuza ivyo kurya biryoshe, kandi hari ico Imana yashize muri wewe cotuma uronka ubushobozi bwo kwigurira ivyo ushaka. Urarengeye gutinya gusohokana n'umuntu kubera kuzi neza fagitire utaza kuyitura.
ibiharuro bihava bica biba urusobe. Urarengeye kwamuteza amaboko abandi bantu kugira ngo bagufashe hanyuma batangure kugutwenga. Ariko fata ingingo ku buzima bwawe, ukore, ukorane inguvu, ukorane ishaka, nawe wabigeraho, nawe watsinda. Urarengeye kwirirwa urisemba abantu bandikira ubabwira yuko ari abagenzi bawe canke ubatwengera n'inkuru zitari zikwiye gutwenga, kuko uzi neza yuko ari ico bakwemereye, kuko uzi neza yuko ari ico bazoguha. Hagera ahantu uvuge ngo kiriya kintu wompa nta kintu ushobora kuciha, kuko nabo babigezeho n'abinyama n'amaraso. Haguruka ku buzima bwawe, ufate ingingo, uvuga ati nzobaho nabi ariko impera n'imperuka igihe canje kizogera. Nimba ushobora guhura n'umuntu inyuma y'imyaka 10 ntabone yuko hari ikintu cahindutse mu buzima bwawe akakubwira ngo wataye igihe gusa, menya ko hakiriho intera ndende mu buzima bwawe. Gira ahantu ufata ingingo ku buzima, uvuga ati birarangiye, gira ntangure kubaho ubuzima bushaje. Nimba wumvise amajambo ukaba uriko uraca mu bihe bitameze neza, Imana igukomeze, Imana yongere kuguha gutera iyindi ntambwe. Kurikira indoto zawe, igihe kimwe zizaguha umunezero. Joyful.